ugasanga mubamenyeshamakuru turiko turamenyekana cyane gusumbya n'umuririmbyi ugashaka gusumba sativira ukoresha interview ugashaka ko wewe uba fizo we brandinga cyane uri umujournaliste gusanga no kwiradio no kwiradio uri kuravuga amakuru yawe ako uvuga amakuru y'abaririmbyi urumva amazina ijana nivyo iracabagoye live music live iracabagora surtout la nouvelle génération irabagora ariko ngo iyo baba bakoresheje ama repetition est-ce que kuja kubaririmbisha ijya live babaririmbishije mu giteramo bari bakoranye repetition oya erega live ntushaka kuvyuka je ngo nzogira live faut kugira repetition moi une semaine rero urumva vraiment namwe hari gihe abantu bategura ibintu bazashaka no kubaramariza baririmbye ariko kurundi je kwigituma je kwida sije vyabayeko kandi je naho vyomba ko mwaje avance je naho woze ukavuga iki t'en fous ariko kubona hari abamenyeshamakuru bahaguruka neza haje abashitsi bavuye mu Rwanda urumva kuvuga Bruce Melody na team ya Bruce Melody siko iraje na management iraje rivuye mu Rwanda iraje mu Burundi borganije igiteramo organizwe na Bruce Melody si umubosi yagira n'umuneka yange n'umuntu asoya kuvidi nta n'umuntu yamutumye ko ni Bruce ikiri terrible nuko hariho bamwe none ninde yababwiye abamesha makuru yego frere abanyimisha makuru ninde yababwiye yuko kuja kurondera hits ubanza kuzimya izina ry'ubundi muntu bamwe bakakiza abandi kurya mwagiye kubabwira ngo nakavuye aha ujya meze kunuku barabatwenze n'abashitsi aho kuberekana ko dukundana mwagiye kwerekana ubugage n'uburofa bwanyu umwe havunda shika uwo dagenda guys ubwo murongo mwakubise muja gufata amafoto byari byoshe tubona muri ko murwanira muja kumuraba hafungiwe ifoto cha tumenya ngo murazinaye muraba besto na Bruce Melody ariko kurundi natwe abantu bari baryohewe bavyo Bruce Melody afunzwe baryohewe batwandikira no ku ma statut ngo mungu ivyo bintu muri ko murinjira ngo muzofungwa gaye bavuga ariko bavuga gaye bigira abavugizi ni kuri kw'Imana bigira abavugizi ngo mwari ibintu mwinjira mu hari ukuntu abantu bigira nkaho man abonye indirimbo ya Melody shasha acavuga wewe ngo turarose indirimbo zoririmba kuri anterema yiwe bona bona natari kuzaririmba kinyuma mana marayika canke ni Yesu akinyuma ibisusu dabaje ngorane. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Step Media, channel of progress for this industry Abuja Flavor. Chakinyamakuru cyama kibazanira bishamuvuga muri industry Abuja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira mu gakunzi wa Step Media 257 wherever you are. Ndabakunda cyane kandi big up sana vraiment kuri support mwamutwereka vraiment kwitanga kwanyu biradushuka ku mutima kuko vraiment naho tugeze hose tubikesha mwebwe bakunzi wa Step Media 257 Imana ibicisha muri mwebwe hamwe na mwebwe mugaca mugamburukira Imana yanyu hama mugaca mushigikira abana banyu babana b'igihugu aribo bakusanzwe bakorera Step Media aribo Beni hama behind the camera ni Sike professional hama mutumuranje witeka ni LC Greta asanzwe ari umumenyeshamakuru right now abarizwa muri Magic aza kutubwira byinshi kuri byo impamvu sige tumona muri Magic hanyuma ingoma 257 kubera iki nayo nyene yayihagarikije cyane kubera iki gikora cyane byose bimugendera gute bikure byose kabiri ko twe byatunaniye kubikorera hano habiri mbega LC bimugendera gute ko tuzi ko aba YouTuber twamenyera kuri TV imwe ariko LC wewe bikaba bigakunda mu nzira imeze gute reka tumwe mwanya araza kutubwira byinshi kandi ndabibutsa yuko ama evenement yose mugize imisi mwumva bya kigingi bya Bruce Melody byose kenshi twaramusanga mwa LC ariko araza kutubwira byinshi ama ndabibutsa kandi turi mu kibanza ciza cyane bahita ku muruturutu so juste nga nyuma kwa Gerard like bagira buffet kila bagira buffet misi yose buffet nyene bavuga bagira buffet hanyuma chaque vendredi bagaca bagira karaoke gospel avuje ni rwa mbere ndavyumvise kwe karaoke gospel tous les vendredis chaque vendredi et dimanche ego LC biterera Sapsan ni bon kuke none gapeti ya urakoze sha amahera rinkubise muri ville numbi ko kwimvura yatasuye none yagarutse narimerewe fo
turapoye none urankuye amahera ya melodie mwayamaze oya ntabyo amahera brise gay asha murayamaze pe nta mahera vo nta mahera yarimo uretse ayo twatanze tuja mu biteramo numbwiye najya nawe waratanze amahera mu bandi sinatanze amahera simbeshe n'ukuri mubamenyeshamakuru ninjiye kubona kandi ndakibashimira kuko barubasha mu media ariko urundi ruhande si media zose zari zemerewe kwinjira hajya ahantu FC oya si zose ntizari zose urumva ntiwogira media zose bivana n'izo batumiye ariko mwaragize amahigo mwaragize bakoye mwebwe muratumirwa muri bamwe bari biyumvire ko botumira ko baradutumiye nka Magic Channel TV yego nawe ntihenze nabonye step media twari twibereye ariko harabaye ingumu nyinshi cyane tutahabona like AC yari muri staff ya bamwe staff z'amazina ariko uruko urumva yuko habe muzi ibindi mpwebo ego oya nka step media ni televiziyo quand même urumva utoreka gushira muri event nawe urumva ivyo oya ivyo turaza kubivuga ntaco mu nyuma ariko harabamwe duhaze nyene kandi ubuje naje kuvugisha ukuri ndi muri mood yo kuvugisha ukuri today voilà ndaje nakunda barero abantu badakunda ibintu nyuma bakunda kuvugisha ukuri sibinaga LC yego vraiment amakuru imisi rero Greta safsana ibintu bimeze gute nuvuga na oftage like kuri Greta biri kubigenda neza cyane shaje bimeze bon fresh sana ubushomeri kwako bikwaye oya nta kiwa kiye lare yakuda Miniko bien. Ugo bien. Agafaranga ariko uragakora ko wewe. Biraho vraiment biraho. Ariko nyine umuntu arashima kubera evolution urumva. Ni porepore. Sivyo kwihuta. Kuriki twihuta. Umuntu y'amahoro niho kunyene urumva. Desasire ni c'est de vivre. Kandi ari kintu bavuga ati mu gihe kibaho. Espoir igihari. Kabisa. Utarapfa espoir igihari. Ariko kurundi ruhande bakubwira ati ngo ikibuza umukene kuyihahura n'igiki. Kopfa nivyi kwizigira ako arizigira ati ejo nzoro ajya n'abantu baja ku mpanda barinda bahwera yapfa yizera ati nzoba nka CK nzoba nka CK nzoba behind camera baba we kisho kuzo step ijya kuri 5 indwi uno musi rero twashimye ko tuvugana na LC tuti muri angle muri novuga target na cyane nshaka guhagarikira mu muziki kuko urumva yuko hari abamwe mu bintu mameshane ariko harimo tunenge twinshi twage twibonekeza turagaragaza tuvugane na LC araza kutubwira uko we abibona novuga envie like we ku opinion yiwe uko abibona we ku ruhande rwiwe ariko ku rundi ruhande LC nifuje kwanza ko twobera umuco abantu batahure LC tumuzi muri ingoma 257 ariko right now tumubona muri Magic Channel why nagiye kuri Magic bunya niho nkorera kuri kwa minushe hari yego Maji ariko minushe ntukimubona nawe nyene canke yazoza mu biganiro mu nyuma mukorane oya yasimbiye ahantu ashira nguma muduga ruguru mana yaje aba rero bamukuduga ruguru aba ese cyari twaravuganye ngo Beri ni kuri nta mwanya afise n'ukuri kwima nigere mberekeje umuririmbyi wanje Beri uzondondera je mparutse igitega afuna nguma mugendaga mani kurondera inoti ruguru afiki niwe ivyo bintu uvuze vy'igitega nimba abantu b'igitega barabintuze thank you so much baratwitavye muri concert kabisa nawe nyine umusore wacu ravyitwayemo neza cyane yego bakunda ikirori yana nararyohewe vraiment kabisa cyane ego duhera naho nyene like ni Beri music turamubona navuga mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye navuga nka nk'ikigandi giteramo cya Gitega turamubona mu giteramo kandi umenga nihenze cha Bruce Melody ntiyararimwe burya yarimwo ica urunani ntiyararimwo oya ntiyarimwe kubera iki urunani tigeze abonekamo kubera iki bakabo turafana urunani none ntibaduhamagara muri ariko nacu urumva nta mihari yarimo hajya muri Miki hari ibiteramo byinshi twagiyemo cyo kuri ku World Beach cha Constatation urumva n'amascene yaragiye ku stage quand même ubona ko nyene yarakenewemo kandi nawe urabona yitwara neza kabisa Beri music n'umuririmbyi vraiment afise caractère mu bintu nyene nemera kuri we arafise ari discipline afise indero tumutoje indero yego kabisa umuntu yesiyoje nyuma ngo bikini yarayiwe discipline vraiment oya ricobaho yarayisangana ariko nani shanzana twongereza indero yiwe as a team hama akatwumvira hama twumviye mu misiza dufise ama projet menshi kandi ashobora kugera kure ya Beri music nyene yego kandi atwumviye Gaze twarabonye na yarasuye na logo like ivyo iki nuvuga label yiwe yego ni label niwe
niwe CEO yego je urumva ndi muri management managinga like bijya SPE Sound Power Entertainment sound urumva bivuye sound nyene kwa kuri nyene ya sound ka melodie kakameze neza se melodie nziza ni yagiye muri ndi collabo vraiment uramwumva vraiment aragarageza akagaragara tukamwumva nka Berry vraiment akitandukanya nk'abandi sasa rero nako nyene nivyo twashatse niyo project urumva tuzoyivuga ko cyane mu misiza ibintu bimeze neza ariko ni label twatanguranye kabisa kugira ngo aronke akujya ubona kashe indirimbo yiwe isohotse zobonamwo irya logo kuko niyo imufatiriye ubu uya nk'iyo agiramwo nk'inkinzo yiwe kabisa niyo identite ubu uya yiwe kabisa yes no kubwira ati uno musi rero turaza kuyaga byinshi reka twinjire rero mu sokoro neza na neza mu kiganiro nyaco yes LC duhera ku kiganiro sinzi ko kiza kudutwara umwanya munini ariko je nifuza vraiment ko tuvugana byinshi ni kiganiro cha Bruce Melody ibibazo yaragize waravyumvise benshi twagize apana kuvyumva warabibonye benshi twagize n'ubwoba twibaza yuko ibihugu vyacu ko ari bibiri bizova bija mu ngorane ariko Imana yarakinze barabitahura abanyarwanda baravuga ati burya si kibazo c'abarundi ahubwo ni kibazo c'umurundi umwe yagize ikibazo hamwe na Melody umunyarwanda siko none ruvuga FC benshi baratanga kuzana ko commentaire nyinshi cyane urumva yuko ni igiteramo cyari cyatangwe kuzana ubwindi sura ariko kuri ndi ruhande twifuza kumyeta imbega igiteramo gikurikira ca kabiri twarabonye harimo ibintu vyigeze vyibonekeza novuga how bagiye bavuga ati ngo n'abaririmbyi bacu performance zabo ntizagenze neza sindi rero nka LC yari sur place we ku ruhande rwiwe yabibona bimeze gute abaririmbyi bacu bo mu gihugu c'iwacu wavuze ko baririmbye nabi yabibonye umuntu vraiment nibaza ko ari zindi mvo yagize inovuga ni nkafata ku mavuta ivyo yavuze ari mu Rwanda yari karavuga asigura ko yaciye mu bubare bwinshi ngo akabona ko bagira live nziza abarundi ariko ngo yasanze aba artiste batazi live aba artiste bacu bon ico ntiyabeshe cyane nivyo iracabagoye live music iracabagora surtout la nouvelle génération irabagora ariko ngo iyo baba bakoresheje ama repetition est-ce que kuja kubaririmbisha ijya live babaririmbishije mu gitaramo bari bakoranye repetition oya erega live ntushaka kuvyuka je ngo nzogira live faut kugira repetition moi une semaine none bara bakikoresheje ntavyo babakoresheje ntavyo babakoresheje nta mwanya babahe mumva dufate muri make ivyo nabibonye no muri y'urunani narabonye kumenga baririmbye live bagize repetition nimba bari baraza nk'ibige vya Primustar barabiba baragira repetition nyinshi kwiye rero urumva vraiment namwe hari gihe abantu bategura ibintu bashaka no kubaramariza bari ariko ku rundi ruhande bakavuga ati tugeraganje twarabanira music yinovuga inyarwanda novuga n'indundi bisa no kumenga live music twibwe turi imbere y'abanyarwanda kuko uravye n'ububare buri mu Rwanda la plupart benshi barimba muri ziga live n'abarundi nivyo nyene yafata ku mavuta yavuze ukanahuza gute uvuga ngo abarundi ngo twebwe live music yaratunaniye gaitsi siko ngo yatunaniye bajya baririmba muri makaraoke sibo baririmba bamwe barimwo ariko urumva kuri ico ca live noneho ntangora ni hari bisaba bagira ama training bagira ama repetition bimenyereze ifo ko baririmbyi bacu biga kugira live barabonye vraiment barabonye kuntu concert ya Melody yabaye barabonye live yibwe nashaka kurimba 2 heures adahagaze kandi aririmba live music byari biryoshe cyo kimena ba Vishulov bashaka kuririmba vraiment mu mwanya nk'ujya Kidumu yego en tout cas vraiment ba Kidumu na Vishu jewe ndashaka kubagiraranya no kuri na Bruce Melody kabisa namba barusha hit namba barusha indirimbo ziri muziki en tout cas vraiment Vishulov live yiwe ntogeranye ni ya Melody Vishulov ari imbere vraiment ashobora kuba imbere ariko bivanye peut-être indirimbo mwajaga kubitazika za Melody nyene tuvuga tuti tuvuze hajya kuri stage nyene FC nituvuge hit ntuje YouTube tutagiye bashaka kubanganya urazi gituma je ko Melody arakaze Melody live Vishu vraiment tuse muririmbyi kabisa arabyitwaramo neza cyane ariko ku rundi ruhande FC bakavuga ati performance z'abarundi geranje muri rusange ntizagenze neza abo bamvuze ko zitagenze neza bitwagiye mu ntibigeze baperforminga neza byarabananiye oya umwanya wabaye muto jewe je pris le temps kuvugana na DJ Zanobi none we bari ko bavuga ku kibazo ambwira turumva
ikibazo cabaye nuko hari nk'umuntu yazanye mbe bayita mixage bimara 17 minutes umwanya munini ati kandi bari batubwiye 10 minutes urumva ati 10 minutes rero ntivyari gukunda rero ntituze gushwanira hagati ngo ya DJ Zenobino canke abaririmbyi ni organisateur worganije peut-être yari kashaka ngo binyaruke ariko non plus hamwe muri baririmbyi bamwe wo bakatira abandi ukaja kubavugiriza vyo bari ngorane ariko bon bamwe abaririmbyi bamwe baridoze c'est sûr baridoze nyene bavuga bati melodie bambe genre Zenobino yagize kunuku ariko ikibazo ca Zenobino pese ikibazo ca organisation sha urumva ariko ni organisation niki sinzi umuntu bivana no umuntu abibona bivana ngene umuntu abibona sinshaka gufata parti vraiment mugabo hamwe vyo bari ivyo urumva yara bakakopiye ko akakuzimiriza ko yo bari fo yo yakoze fo ariko kuvyo Zenobino we yambwiye twavugira Zenobino na Alvin arambwira vraiment yuko Zenobino yahaye vraiment urumva muri kandi ngo byaraboneka abisanta akavyumva akaramubwira ngo azimye amunotipa akabandanya barakunda kubigirira n'abaririmbyi ingendo itari nziza vraiment ubwo ni sibari nka bya bindi byabaye kuri Wiz Design navugaga Gailsi si yashusho nyene ikigaruka reaction ariko Alvin sha nyene Alvin yavuga ati jewe sinari ko reagisa zarangiye ko kuntu yavuze ati sinari ko reagisa kuko abateguye igiteramo bari banyize nje kudekona hajya nibindi kuba nono no banononye rero nico gituma n'abaririmbyi iyo uri hajya fo kwiyumvira mu gihugira uvuga amajamo menshi wiyumvire ku bafana bawe wiyumvire ku bariko barakuraba wiyumvire ku bazoguhakaze no ku gihugu Hano musare ntava kuvuga ivyo vyabonye ivyo nivyo kabisa banza kubaza ati none ibi bintu ninabivuga ingaruka nibi nka bya bintu bya Dr Cloud umva vraiment birababaje n'ukukimana kandi vraiment amajamo nkajya ni kuri sorry Dr Cloud turamwemera legend vraiment jamvugo nziza ariko kubera kigingi hajya yashika numva mvuze kujya monsieur Dr Cloud abandi bana bari nyumba yawe nabo baca babigira nk'ubuhizi ngo na jewe nzogira kujya hari jambo Satbi yavuze ati erere Wiz Design nagize niyo nanje nagize niyo Farious yagize igihikidiki mugurumva we aratahura ko ari yeho hari ibintu rero ugira ngo n'ubustare Orieke ukurigenda calme tuba wido pore kuko bajya bose bari hage ntibari muri mood yawe none bari muri mood yawe yo kuca bagira yo kuca bumva ko baguhariye uvugira kuri micro Jesina nivyo ucumenga bica bigaruka kuri vya bindi ngo même singo naho Zenobino yavyitwayemo nabi ariko kurundi ruhande ngo abafana bo bararyohewe baryohewe lake n'ukuntu yavugije avugiriza abaririmbyi performances zaza na même sinari abidoga ariko akubwira ati la majorité la plupart benshi bararyohewe urumva ni hahandi hashaza nka 20% yibaye nabi nico twasha tuvuga ko igiteramo cyose cyabaye nabi ngo yavugije nabi ivyo kamemo ya urumva bishitse umwe bigahara pole sana shawe Alvin problem bigora birashika haje ariko Alvin yavuze ko next time namonya yagize concert ashavuga ko bamuvugirije neza ngira nico gihe rero bazumvikana na Zenobino kwico nabonye muri ivya entertainment nabonye hari abantu badafise inzigo Zenobino ntanzi gafise vraiment Alvin ntanzi gafise bose haje bica bihera bahuye ni bro ibiki chill biba biheze kabisa twamatiku agumana abakobwa Joko reje sinzi amatiko aho onye abari tugiranye beef n'ahanyu mukobwa imyaka 5 problem imyaka 5 akizobona Zenobino na Alvin aho yabayambira nati bro byaheze rega abantu je narinzi ngo barankana yari mbona barayambiranye Zenobino na Alvin nyene oya abandi bari artiste nyene babahunga babagabanye yego mbona bariyambiranye bararyohewe mugati ke ariko babaji baraduhenda rega ni nkibi bintu bya Fizo na Sat hari abantu tuzobigwamo abafana ariko bijya birovuga ngo harimo ubujyajya RC no harimo ubujyajya we nk'ibintu bya Fizo na Sat bishake bimwe ubujyajya we apostinze link yiwe kabiriwe nayo kabiri 2 fois urumva
umva rero nk'abafana twaba twaragwanya team Satubi na team Fizo ubu turankana yasha vraiment ko bimeze ko ukaje ubona umuntu ariko posting ubundi biraci none muga rero hari baca bavuga ati oya ntimukundane bezi cibiha biraci intege babandi bavuga ati ngo umuziki wacu nzofuteye imbere ariko bamaze kubona ariko bajya ba brother bamaze kuba bumvikana bigasa neza cyane bemeza ko mu bituma umuziki w'urundi utetera imbere oya bici intege babandi bavuga ko umuziki utazotera imbere ariko dusutse faso deni baza katanze ibirimo biba bikwiye gusa neza ariko ku rundi ruhande LC bakavuga ati ngo mu baririmbyi ngo urukundo ntago haba no mu ma DJs novuga n'abaririmbyi n'abajournaliste n'abamenyeshamakuru voilà aba promoters tuvugishe kuri twese rero amabanga yose aje hanze sawa aba promoters ku ruhande rw'abamenyeshamakuru narababaye ndababara gose gose nje kwidogera kuri step media ntangorane urumva jewe igituma nje kwida sije vyabayeko kandi je naho vyomba ko mwaje avance je naho woze ukavuga iki ntashimfu ariko kubona hari abamenyesha makuru bahaguruka neza haje abashitsi bavuye mu Rwanda urunze kuvuga Bruce Melody na team ya Bruce Melody siko iraje na management iraje rivuye mu Rwanda iraje mu Burundi borganije igiteramo organizwe na Bruce Melody si umubosi yamutumye nange n'umuntu asoya kuvidi nta n'umuntu yamutumye ko ni Bruce Melody yaje ku teramisha abarundi tugatwe kiwe hamubaka ibisanga n'ukuri kw'Imana bibabaje vraiment bibabaje n'ukuri kw'Imana kabisa ariko Imana urabako yamugwaniriye so bon ntacu byarabaye byaraheze ariko urumva byari malheur rero team yiwe ngaha yategerezwa kuvugana na bamwe mu bajournaliste barondere Benishu bamubaze promo yimeze gute ngaha naka none naka umuntu yadufasha websi umuntu yadufasha ikiri terrible nuko hariho bamwe none ninde yababwiye abamesha makuru yego frère ayimisha makuru ninde yababwiye yuko kuja kurondera hits ubanza kuzimya izina ry'ubundi muntu kuja kurondera management ya ntuze ya Bruce Melody kugira baguhe deal ni maka unze guponda Elsi ni maka unze guponda Benishu genda uvuge te capacité genda uvuge uti je ndashoboye ubu promo ndayishoboye murashobora kuyimpa mugabo je nzana gute sije mvuze sije bavuze muga ndazikizo ko izo ntuze zahabaye urumva bamwe bakakiza abandi kurya mwagiye kubabwira ngo nakavuye aha uje meze kuno barabatwenze n'abashitsi aho kuberekana ko dukundana mwagiye kwerekana ubujyage n'uburofa bwanyu umwe havunda shika uwo dagenda guys wamba ko terrible problème ça urumva aha turi kwisi wewe uje warukwiye gukora kwa gukundana kwa gukunda mugenzi wawe kwa ruko ndose deal ndayiha Benishu urumva kwa ruko dutezanye imbere kugira iki kintu turimwo twica entertainment kiduge twerekane ko dukundana n'abanyarwanda twikundanira ariko mwebwe wewe nyene wagiye kubivuga canke uwundi nta zina nza kuvuga muga kuja guponda naka kugira ngo wewe ushikirwe kugira ngo wewe bagushikire barana nk'ubu bacasigara banakuvuga bavuga ati none guponda baririmbyi n'abaririmbyi barabaponze kugira ronke deal umesha makuru agaponda baririmbyi kugira ngo aronka abo ivyo bokumvikana aga ngo hari journaliste ngaha bavyuze kugira bazimya baririmbyi bamwe ngo batuza abandi urazi ko ivyo uravuga bifite nisano na vya bindi Mr Champagne ya post nze ryari avuga ati ako mwoja gukora inkuru nabo again novuga nabo like nabo bashitsi mwishinga kuja kwifotozanya nabo gusa mwaratumara maje ifoto abantu 45 barindiriye ifoto 45 personnes ya melodie nayo kuyirindi ariko ni nkuko niya melodie no yirindira ni Alvin nkayirindiye urumva ni ya Double J nkayirindiye urumva rero twebwe ikintu dutegerezwa n'igiki mbe nk'ubu wohaguruka ngo ugirwanye ngo Double J siko example y'umuririmbyi wo mugwanya siko uri umumesha makuru wahebamesha makuru ngo bazimya ngo baririmbyi kivuza disa ninde umumesha makuru ashaka kuzimya umuririmbyi ntibikunda muri studio murajana ubu ko kubise hit mu Rwanda ari Zanzibar Double J mwebwe mwara mudugije rero mwebwe
nimwe mwakompoje zirya ndirimbo ya Kenison ni umujournaliste wo ngaha yayikompoje araje rero mu muzimye turaga ariko kurundi ruhande mu mesha makuru nyene arafise mu ruharaga isi dusubiye inyuma vyiri kuravuga nawe abamesha makuru bafise mu ruhara kugira ngo agere hajya hageze nabariko bateza imbere pana bariko bateza imbere je urashaka kuba wankana ukuvuga bajya bateza imbere je bateza imbere sava abateza inyuma ngo hari amatimu y'abantu bashaka kuvuga ngo uyu turamukorora mpaka ivyo birahari nga mu Burundi urumva twari natwe tuzi twarakijije uyitinaka uyu ni ngombwa dukorore ivyo je sinkuru nzenza ndatwara abantu baza kuvuga ati uri kuvuga amakuru kuye namakuru nzi naho ranze je kwidoga ku matimu online wapi mugabo nshaka ko ibintu tubivuga kugira bive bihere ariko nimba bihari RC tuko dukorera muri vide rero antuka turashaka ko turiko dukorera muri vide kubera bo bamenyesha makuru bake bariko bakora uko akagwi k'abantu bariko bakora uko kandi ivyo byo kugaya ngo naka na naka jewe double J canke kiriku canke Berry Music canke Oleg akoze neza akaja muri studio agasona indirimbo kaba hit akazi kanje as a journalist nuko cha promoting iyo ndirimbo ndafashije mu iterambere ry'indirimbo naho twaba twankana na double J muri umwanya je nzoja kugira commentaire hajya kuri ntuzeye bati double J murundi wacu nice one naho no bandamwanka kubera iki mutabona ko abandi ari iyo systeme bakoresha kubera iki mutabona ko abanyarwanda nembene wacu turakundana bakavuga ko natwe bamenyesha makuru twigwa abarundi ngo dushaka gushigira ivy'abanyarwanda LC dushaka cyane twigwa mu stati yacu mukeshi duposting ibintu by'inyarwanda none biraryoshe n'izindi undi tutazi posting oya ntazose turabizi posting ivyanaje bama babimbwiye ngo reka kwa mu posta ngo abanyarwanda jewe abanyarwanda ndabakurikirana kandi nukuri kw'Imana alla même ngira egalite ni y'abarundi ariko urumva je ntawe ntora mugi ikintu gihari je shaka ko wumva mwunguziki kurya kuvuga none ko ubu baratashe ubu bari hehe waragira vuga mugenzi wawe Brian yaratashe manager wa Bruce Melody yaratashe Yago yaratashe et vous avez parlé pour rien mwaravuze ubujambo none baratashe ubu dusigaranye dusigaye nga ndose diri waramaze kuvuga ivyo woye none nande wumva jewe rero ico mvuga sije kwidoga ko je urumva ivyo kwidoga ngo nshavure ngo ndeke gukora wewe umuntu uzi kubigira ndabasavye twige gukundana ndaboro muri ibi bintu twige gukundana naho tobunkunda supporting abasi haje umunyabahanga tugerageze dushinge so basi kana yuko vraiment reka kwerekana ingeso zitarizo abo bari kundana nejo ni bagaruka bazovuga ati tizorondera uku bizogenda uku jewe sintawenzi ntabonzi sinigeze menyana nande urumva uretse melody niboneye ahandi hajya nagiye kuraba haje yarari hajya afunzwe urumva ujya murongo mwakubise muda gufata amafoto cyari byoshe yo tubona muri ko murwanira muja kuraba hafungiwe ifoto none ifoto chatumenya ngo murazi naye muraba besto na Bruce Melody ariko kurundi ruhande none muraba besto ko mwifotoje je bugiye kintu kimbabaza nuko twibwa abarundi kurundi ruhande dukunda kuyibagira tukibagira ivyo wacu hamwe kuje utsanga bitanguye gupfa tugaca twangavuga ati sibana akabavyishe ngo sibana akabaguma bazinya bagira ibi nibi tuguma tubitererana nk'ubu unye kijya melody yarafunzwe LC ariko Imana imbabarire cyangwa n'abanyarwanda bambabarire cyangwa n'abarundi muri rusange kijya melody yarafunzwe twaritayeho melody tukibagira ariko LG Oleg ari mu mpimba bon tukibagira Oleg vrebo oyumva hari abantu mugana bajengira ngaro nukuri kw'Imana ivya melody twarabyitayeho posta Oleg umunsi wa Bruce Melody uri fake tikubera ikire Orega gifungwa Orega amazi misa kenzo rafunzwe abantu bazima baramuposte babandanya banamuposta hari nabaje kumuraba badafata ifoto urumva batiyerekana wewe rero kugira uvyure beef bimezereza urumva ucuvuga uti ngo naho rege mwamyibagiye ntiwigeze muposta bwa mbere ubu rero niho mwibutse ko Bruce Melody afunzwe ubu nyene niho wibutse Orege n'ukuri kw'Imana bakavuga bati ukuntu ko mwitaho Bruce Melody iyo bariko baba mwaritayeho Lege basi oya urumva ige no ko yari skandali ba ijanye n'igiteramo ariko hari gihe natwe dukora amakosa vraiment hari gihe dukora amakosa nyene urumva nawe Orege n'ukuri tumusupporting urumva tumusupporting urumva même si urumva biba bigoye ariko we ni mutoyi wacu
mube hafi na wene kandi ndurumva ashobora kuja kuraba orege sinzi fotoge na keza kandi uzoca muvuga ngo sinagiye ariko ugiye wese acitegeza kwifotoza guys muraba umuntu kugira mu ifotoze canke muraba umuntu kugira mu mutima mu murabi mumufashe nkagiye ababemera ngo bagiye kuraba Bruce Melody bifotoza iyo foto yanje biri kuri Instagram biriko niho bandi na Melody ngo nagiye kumuraba cyane nuko vyabaye yuko batigeze babemerera bivanye nuko baremera ko mwifotoza oya iyo babifotoza bora bonye ifoto yanje turi ku na Melody nawe ari kudoda naje naca nifotoza kugira ngo nerekane rero ibi bintu byo kwerekana ni bibi bivanze rero ni ibi byo kwankana amashari abantu barugana vraiment no kuri kwimana mu gukaroga umuntu musangiye na projet na programme urumva abajournaliste inzigo umenga hamaze kuba imigwi kwari kuri kuraponda igiteramo ca Bruce Melody tugipostinze Induru nyinshi mwaronse inoti uburazi ibintu namanashize ko ntazi niyo vyagiriwe ndamana bishitseko kandi hari uwaba yabirihiwe hari abajournaliste baguhaye inbox postingira generalose deal muri ivyo bintu n'abaguhaye amahera oya kubera iki yo mutaronse deal mu kintu muca mushaka yuko mucanka nimba ko bivyo vya Melody bataguhaye deal none bice bisigura ko ponda intuze ya Bruce Melody batwara abantu bari baryohewe babyo Bruce Melody afunzwe baryohewe batwandikira no ku ma statut ngo mungu ivyo bintu muri ko murinjiramwo ngo muzofungwa gaye bavuga ariko bavuga gaye bigira bavugizi ni kuri kwimana bigira bavugizi ngo mwari ibintu mwinjira hari ukuntu abantu bigira nkaho mana ni kuri kwimana igihugu turimwo hariho leta hariho amategeko kandi hariho n'ubutungane kandi babikoze vyo ko vyategerezwa ntawoza guhaririza ngo ibi nibi nico gituma agiye twese twarindira tuvuga tuti yamara nibabikore mu mahoro urumva rero reka kwigira je abajournaliste ari umujournaliste yanyandikiye inbox ngo muriko mwitaho ivyo ngo ahurazi ko ushobora no gufungwa ngurumva hari n'ubundi yambwiye ngo ari kumwe katubireke murumva shaka uburi kumwe nande ukuri kwa magutsinda Bruce Melody kiya gihe vyaraheze nimba uyo nawe bapfa ivyo oya baratunganirizanije urumva yo bari sawa muga twarabonye ko abarundi n'abanyarwanda ntitwankana dansoka reka tugende ku kintu bitwa development y'umuziki tutaravye ngo naka ugivuka he sinamusupporting ujya n'umugenzi wande nuwahe ari muri label iyahe ari muri team iyahe avugana na bande la plupart vous êtes je numva ikintu gihari nuko nibaza ko yaba abantu bari bazi ubuzima skese cisi ubuzima buvuga woshaka kicisha bugufi ugashaka ko uraboneze kubona hajya kuri ku mpanda turiko turaherekeza umuntu aheza miju ngo Imana yamukunze kuturusha urarege jambo ngo Imana yamukunze kuturusha kanya nakajamba ko kugira batworoshe mu mitima no mu mitwe yatokunze kuturusha byamutwaye nkubizi gutekana n'Imana yamuhamagayeho ashobora ari kwigira mu yo bari hehe ame yo bige tuve gushingura ku mpanda turaje turagarutse turagize level day kaya gafana baduha hariho bamwe batangura gutwenga ngerega muhungu ngo nta kundi ngo yagiye kweri ku mugoroba il faut boire nzuka kwibagira bakakwibagira none wewe uri kugira inzigo rero ngaha iyumvira ingene tuzoguherekeza tumeze kuri umuntu tuzoherekeza turyohewe tuvuga ati yari intore hari umuntu ujura kuvuga kuri anterema ngo yari intore ngo yayagana bose ngo atawacaguye ukaca usanga hari umuntu w'amabifu ngaha kwisi w'amanyanga gusa bifu zose yo zakabarico urumva gerageza ibi bintu tubikore nk'abantu bakundana ubwo rukundo mu barundi sindagwibaza yese none nitugerageze abadashaka rero mu bifemwo ubwo rukundo sinda kandi ikibabaje nuko la plupart benshi bakavuga bati nana ubipfiriye kenshi wasanga niba bamenyesha makuru nyene usanga bagiye muri kakazi
aza afise target zizo zo kumenyekana akibagira yuko baba mushizaje kugira ngo ateze imbere entertainment kubera ko urumva no gusa ngo umenyeshe makuru turiko turamenyekana cyane gusumbya no muri ugashaka gusumba certificate ukoresha interview ugashaka ko wewe uba fizo we branding cyane uri umujournaliste gusa ngo no kwiradio no kwiradio uri kuravuga amakuru yawe ako uvuga amakuru y'abaririmbyi amazina ijana top shata oya ndiko ndavuga sishatse kuvuga ngo yita amazina urashaka kuyikoringa amazina nk'ayo yose ushaka urumva mugabo daba aske umuntu uri gukoresha interview n'umusumbi nawe kuvuga vraiment ntuci musumba brand nkaho umenga none turabande urumva ibi bintu le system tegereza guhinduka kandi ndiko mvuga sinje gukritika ndiko ndivuga na jewe urumva nimba hari makosa ubibona nimba hari makosa nanje ngira nimba habaye igiteramo vraiment ntibashiremwo ntibampamagare muri ntuze de presse conference ntibampamagare hariya ngo banyemvite none ari Fizo yagize concert ari Satbi yagize concert ari inde urumva ari Double J biposte nta hupfa none ndaposte urumwe kwise mbaye wone utaposte urumwe mu bantu nanefu kareka guposta uri umuntu umwe ugira wowe wishikire rero wibaza wishikiye ariko ivyo bavyiza cyane zo turaposta na cyane cyane izo conference de presse kwaza bamwe ngo conference ngo nizitanga ikintu na kimwe problem ngo nizitanga umusaruro ari ndabivuga bamwe wese no bavuga amazina ariko conference de presse ngo nizitanga umusaruro siki ariko urumva byose biri mu makosa cyane cyane biravugwa gose n'abaririmbyi bakanavyidogera n'aba organisateur wa ma evenement bikanababaza gusanga nijya déplacement bariko baranka kuyitanga ko bwira ati muva ngaha munabishizeko urumva hari ukuntu bashaka kuvuga ati urumva ntavyo nshirako kubera ko mbona atavyuze mba nataki urumva ujya je namvuga aho turi kuba kwa YouTube mba ndi muri mood yo kuvugisha ukuri vraiment no twavuze ati turi mu mwuka wo kuvugisha ukuri burya wewe wogira conference to ariko entreta vya melodie bose barabipostinze nivyo nagira mvuge burya kwa Bruce Melody ninde yagiye kubahamagara hara journaliste 50 rugushika hari umusaruro kandi bose barabiposte kubera barose 20,000 de place pas du tout rero wewe ni muri umuntu yiyemera umusitare wewe naka ugize conference ndashaka ugira nka Alvin uvuga ati muraza sha mureke nzokorana n'abazoza nta déplacement ntanga urumva undi muntu nabonye abikora ni Farias arakubwiza ukuri yakirikanye tiwe uraza cyagureke ariko giconzi cyoco abaza kuza baraza urumva we nuba wigemera wumva ashaka kuza kumbiriza ibyo uvuga araza ariko kurundi ruhande tugiye kuyiposta naco bitwaye ko je mushobora none 20,000 ubundi ho vraiment kuvuga ngo samahera namahera none niyo cyatuma yuko rero ndashaka kuyiposta na ariho n'ivyo umuntu bamuha ugasanga ni wabari kababirihigwako urumva ivyo ntivyo ba beef nico gituma nabonye n'abajournaliste hari abavuga ngo baraturira amahera ngo baba batanze muri biki none umujournaliste nawaza kujya amahera baba batanze muri conference ntujye nta ngorane ndene imuzigiye cawe nikihari kabisa nimba uri kurajya amahera y'abajournaliste nawe umenye ko wabaye zaravuzwe no kuri show ya Melody ko ari umuntu yo yari yasirukiye bijya bintu ngo yarari amahera y'abajournaliste ivyo oya habayemwo zangorane ivyo bintu vya Melody vyabayemwo ingorane kandi ndabisubiyemwo zuko hari abantu umva je namba ko ari kuzungurukana je ntavyonzi numva ngene rwa rukundo canke ni vya bintu bakunze kuvuga ngo aja guponda uwundi gushika naho jewe vraiment haba umujournaliste avuga ati hariho abantu bagiye kuca inyuma bavuga ukunuku kandi ndababaye umweshamakuru ariko avuga abagiye muri management ya Melody kuvuga uburofa ni bimwe nariko ndavuga kuvuga ngo nahakango ngo yarari amahera nimusubire wowe ugiye kubivuga we tuvuye kwa baba urumva nta mahera ushaka ugiye kubivuga nkandi twebwe twatekereje ko tutagiye ko kubivuga ariko ni ibintu vyo kwipendekeza namwesha namukuri muzotugura ariko ibintu cyangwa ni vya bindi yesi bavuga ngo ni inzara yesi Jeno kunda umujournaliste aja kurondera management ya Bruce Melody pour parler arondera amakuru arondera inkuru z'ukuri interview mugari
reka kuje guponda benisha uko benisha umugisha wowe ntawuzi ntuzi ngene yashitse ngakwa ntuzi ngene yashitse nga uyu uya urumva jewe nguma navansa ushaka uponda ushaka kureka umuntu aravansa urumva wewe rero kugira nimba jewe ngiye kurondera deal haca ntangura kuvuga nabi minusha none wumva vyari biki problem reka nivugire jewe nyene ivyanje ntarinze gucishamo ngo hajya minusha nakabono kweri urazi guhera kukaja mu nka ngo ujya muri ko murakorana ujya ngo ngo nta numwe mwemera kweri ngo burya mwarihenze urumva utuntu nk'utwo nimba umuntu yandushije nimba ari yozi yaronse ikintu nana kimwe nimba rose award naje nzoyironka ya certain moment nta mwanya wo kufightinga ngo nukuri ngozi ngo rose award gukwereka ingo nanje ryoherwa nimba yironse n'umukobwa nkawe dayere du supportingaye nk'abakobwa urumva uvuga uti nanje haye mama nzokora kujya kwa ozi nanje peut-être nayironka nzokora kujya kwa minushi nanje peut-être nayironka je nivyo nashaka ko ivyo bintu rero vy'ama beef n'inziko n'ibiki ewana tubireke vraiment tubireke niyo mpanuro mbona no babwira nk'umuntu yisumbuye ego byarabaye biraba ariko de toutes les façons bamenyesha makuru melodie yarabashimiye avuga ati ndashimiye cyane bamenyesha makuru mwaragize icyo munkoreye ego bandekuye mu mwanya ariko kuri pib mwankiriye vraiment big up sana ndabashimiye cyane abatangaza makuru ego kubera urumva babishikirije ataco basavye yavuze atataco nanabahaye mugabo murabishikiriza mukore kujya mwakoze kwa melodie muze tubikore kwa Mr Champagne muze tubikore kwa nde abantu bose baba bariko barorganiza ibintu urumva muze tubikore ku muririmbyi wo ngahi wacu muze tumusupporting niyo vyoba bishoboka nimba ntuze yakubwiye Daboje ati je ndagiye nimba Berry Music akubwiye ati je ngiye mu Rwanda ni concert bamamagaye nimba ari Trezo ati je rero ndashaka umujournaliste amperekeza fata mwikatishiriza itike kujya muhora muzikatisha urumva umuherekeze as journalist hari abantu bazananye na melodie ngaha wosanga hariho nabiri hitike kabisa bakaza ariko urumva nanje mfise amahera nimba ari Natasha agiye gutora award ahantu ngo mumushigikire ni nkuko wati reka ndamuherekeze tugire donc ndamushigikire yagiye ni nkuko kujya Satvi yagiye mu hariya anya Tanzania uri umujournaliste ubona hari aho kurudohera muherekeze ko tubikora par passion ibintu ni passion ibi bintu nta kurabira hamwe tweze turarabira ngo si posta orega kugira ngo poste Berry Music ngo ni wenda muri management iwe no nibikunda no nibikunda no ndamukwanje akazi kanje ndabona nakaye saku journaliste oya none ndamufasha nyene nubwo oja muri jiri ukabona ibintu bigeze neza uyuramo amanota ukamubwira ati wende kude amawade mu Burundi muyatanga kubera ubujama urumva ivyo oya problem ingorane statement yanirikira kora nanje urumva je navuze ati sawa izima awade nimba mutangoye vy'ubujama nande nzokorganiza iwande sinoti yanje ingoma 257 awards kila mtu na avadi mujama wanje sikere mujama none kariko muri ko murabigira ariko hamwe no koresha ukuri champa abantu bakoze zo muri filme gamana filme filme y'Uburundi nimwayishizemo no muri zo awadi zanyu cyo wibaza vraiment ariko kurundi ruhande yes je kumvuga ni vya bindi kubera je ndabishoboye nzi ko ari proche yanje reka ndangize icyo ndamufashije tuvuge gute urazi kubaza ngo none nawe tugushiremo numbwire bakabaza tugushiremo muri bashuka bose je bazogica bakakubaza reka tugushira muri award ndagushira muri award hari umuntu baha award ukajomba no muri ntuze barakomyendura ati sa oy urisire mbere yanaka rero urumva hamwe nogira award Imana izofashe ibintu tubiteze imbere Imana izidufashe tubikore neza nta muntu ndabiye atagisura unya ngo turakopera kabisa nimba twicishije muri ahenda tukaryoherwa uririmba nabi toka kure kabisa yes MC twaze byinshi cyane twaze byinshi like nk'umuntu atanguriye kuva ku ntango gushika right now kuvuga ku musoza ariko nanifuje ati mbega vyakwigije iki umaze kubona iyo sura y'abamenyesha makuru waramaze kubona iyo comportement yabo ku ruhande rwawe ego voilà twese we vyakwigishije iki nko wa wundi yifuza kuba umumenyesha makuru ni giki wamubwira kugira ngo azuze yitandukanye nabo bandi basanzwe bafise akageso urumva twese urabona kwisi biragora aba parfait mugabo ikintu vyanyigije nuko
je cyongyohera nuko umunsi umwe noshobora basi kuba no muri ibi bintu numvise umuntu ariko aranyidogera ngo wewe ngo je ngo waranyanka ntiwashigikira imponda nta timu nkeneye kujamo nta timu nkeneye kujamo jewe nshaka ko n'igihe no bivamwe ibi canke naba nkakihari ko umuntu numenya ukuntu bigenze mvaho hano akavuga ati sha turabuze umuntu vraiment kabisa uyu muntu vraiment yari yaragerageje gusupporting numushire muri team zayo sinzoreka naka ngo fate naka ntuzoza kunyumvisha mu mutwe wanje ngo dukorere kuri team ya naka no jamais kizokunda kuri Elsi ubimenye izo amatimu byanyu muza kuvuga ngo urumva ngo naka ngo tumuduze kugira naka shi tumumanura manura wenyene ndetse shaka kumanura umurundi mugenzi wanje amumanuririye wamutugije wamutugije kiri kuni wakunda kuvuga ngo umuntu aduzwa n'Imana Imana ni imuduze yewe kiri kuda baje bakoze neza ja produit nka produisa nubwo basi mwamvutaniye beef basi katumuvuga ati yo mugakiri kararirimbe neza yemwe ni bamushira muri East African Awards canke ikintu ki le petit arashoboye cyane arashoboye nkuko nawe rege nkuko nawe design uwari we wese tureka amatiku n'amabeef n'ibiki kuko nabonye nta umenye ingana banga ha kwisi ni wagenda tuzokubikira kubikorwa wagira kora kabisa ngene tuvuga tuti naka yari umukozi inyugije n'umuntu yabonye indirimbo ya melodie shasha acavuga wewe turarose indirimbo zoririmba kuri anterema yiwe bon bona natari kuzaririmba kinyuma mana bose marayika canke ni Yesu akinyuma ibisusu dabaje ngorane kuri anterema ya Birimari Boys zo kuririmba ibisusu rero sekaba kanzoduga je saba bana oranga hakwisi aske ibintu ukora kwisi kuri anterema traditional rap ayo twobafata twobayo yo urumva izi bana baramushira baka gospel bajamarega baze baravanga tu kabisa hago gospel kugira bizave tugwa moba ya data rero wewe supportingana abaririmbyi twese tureke kugirana amabeef abantu journalist kundane hamwe tuzoja nimba tugiye mu Rwanda bakati avuga abarundi barahagurutse kwera kabisa iyi beef rero y'abanyarwanda n'abarundi ho nimusubire no kuyizana kabisa tuzanemo beef yari y'abarundi n'abanyarwanda ni ikibazo n'ikiri twebwe mu barundi twe ku bwacu tumaze tugikosore hama tumenye turondere ivy'abandi urumva ivyo dukosora ndi ibinyene ndiko ndababwira haje umushitsi bamunyegeza isoni reka kuza kuba mu mbuja kuvuga ibitajana kabisa uja guponda Elsi ataco bimaze nano mponzo udede ngo Elsi ntaze kugira MC neza urumva ko tavuga ubuntu wese arakuda kujya amahera abaririmbye bana ya nakamara mazi chongyohera kubona umva ikibabaje wewe waraponze umanga urahehe urarena none wagiye guponda ko musabugurira injala je nibaza ko ari inzara Elsi je nimbona ndavyita ko ari inzara probleme zari je nibaza ko twese tuba dufise amafaranga tuba dufise icyo dupfa kituzarira umusaruro ariko kubera yuko kubera ari inzara je mu rumenga Elsi kubwiwe kubera yifitiye novuga twadufaranga twiwe ameze neza kurundi ruhande abandi nayo baronka akavuga ati reka mvyondere Elsi wese azwa afise menshi kibabaje bigira n'abayafise da ntumbwira ivyo bintu rero urazi Elsi ni kurondera pasteur vrai pasteur adusengere ukurumva vrai na mademo sike ivyo bintu vyumva gute izo baraba ufise amafaranga gwacugirisha ryundi muntu kandi Imana ntimibaze ko hajya yihorera Imana izobikora karavuga ati okay sawa je vais te montrer un jour Imana ibintu byose amafuta ukora ahanirwa ku isi aha ku isi ayi kabisa abantu bifashe ngo Imana ngira bibaza ngo ni mu best wayo yari umwe ngo Jésus c'est mon ami ureke imbere y'igicumuro Imana ivyo ntibiraba akuna uti yafuyu pereka pembeni nimba ushobora kubaho imyaka yose ukenya karinda unapfa ukenya cyangwa ukaburira abantu 11 kuko Imana yacu nta santima vraiment kweli twaccepta bijya batubwiye yanga gikwemera n'agatanga tubyemere ko nyene byabaye hama dukundane n'ukuri kw'Imana niyo ntunze ya mbere je nkeneye ko mugira kundana
twumvikane twunga ubumwe kundana ku ruhande shira ku ruhande kandi nizere ko tumaze kundana je na LC tumaze kundana je na novuga n'abandi bagenzi banje hariya novuga meshe makuru bizoba vyoroshe cyane ko duteza imbere wa muziki wacu kandi kindi naco gace usanga na wa muziki w'abandi winjira ngaha bizoba biri bloqué nizo bigikunda kuko namwe muriko mubagira kwizigo arabiki cha melodie zititwara neza twese ari kuhapa bituma umuririmbyi wacu agiye nabo bamufata top twavyitwayemo neza cyane abajournalistes yo bien fait kabisa guponda naho mumaramara aho muri muwaje mumaramara hama turabakigere ariko baratubwira amazina yese baratubwira amazina tukabamenya sibyo rero sike akunda dudure nabone hamwe bo kwihangana bakabiheba babakiriye twizere ko babahejeje kuraba ikiganiro barimwo giheze ora pasteur bimwe acavuga mu pasteur ko giheze ngo wakijijwe nifuza ko ikiganiro cokera wakiriye agakiza mubi wewe wakiriye agakiza kerese siko ndatanga ubutumwa bw'Imana agakiza ko gukunda umuziki wacu ko mukunda tubabwira ko urumva no gukura turakuze igihe bitwobiheba kabisa turi kumwe n'umutumire wacu LC Kreta LC ndagushimira cyane urakoze cyane tuzosubira no gutaha niba kugira subscribe bye bye